Kw'isi yose nta mugabo canke umugore ashobora kurangura amabanga yubatse inshuro ndwi kundwi. Nakamuna twovyita akajembegeti. Abakuze ico gikorwa ni ingwara idasanzwe yitwa supersexualité canke mu yandi majambo sexualité compulsive. Muri ivyo bikorwa harimo ingwara yitwa HSDD. Majambo yose ni hypoactive sexual desire disorder. Chonza subscribe, like na partage. Tubibutsa cyane ko muri kuri Kiyago ca Boss TV muri kumwe na jewe Irakoze Jodasa. Tugaruke cyane ku mugabo yitwa Balthazar Ebanga Engonga. Ni umugabo ari kuri Trends. Ni umugabo wo muri Guinée Equatoriale. Twagiye tuvuga byinshi, ubu tugaruka kuri byinshi mutari muzi, amakuru masha. Kw'isi yose nkuko nabivuze nta mugabo ashobora kurongora inshuro ndwi kundwi. Ni ingwara yitwa HSDD, hypoactive sexual desire disorder. Aho twavuga uburorero bwinshi. Ni umuntu aguma ashaka kurangura amabanga yabubatse akanya ku kanya. Aho twavuga ku mukobwa akenshi aguma ashaka kuryamana n'umuhungu niko kuko. Aho rero ntarabana habikoreye, haba muri bisi, mu rusengero, mu ishuri, mu isoko n'ahandi. Abona ko ari bisanzwe, agira kwikebuka haheze umwanya yabikoze. Iyo ni ingwara HSDD. Mbega Balthazar Ebanga Engonga yoba afise iyo ngwara? Kurikirana ino nkuru, chonda subscribe utarabikora, wewe bikoze naho komeza ukurikirana uko biyagwa. Ariko binyuranye cyane n'ingwara yitwa SAD, sexual aversion disorder. Inyuranye cyane na HSDD. Ni ingwara yoyo ubushake ntugira namba. Atwovuga mu mutwe ntuyumvira yuko kubona igitsina c'umuhungu canke c'umukobwa ubibona nkuko bisa n'ukuguru canke ukuboko canke ugutwi. Nta kintu na kimwe bikumarira, ntugira ubushake nkuko abandi babigenza. Ariko tuvuze ko umuntu agwaye iyo ngwara SAD ari wakomeye, oya habanamba. Umuntu akomeye ni umuntu agira ubushake, ariko si kuvuga ngo nuko curongora ubwo nyene. Eka habanamba ushobora kumara umwaka, amezi, imyaka 2 utabikoze, ariko ubushake bwo ukabugira. Tugaruke cyane kuri Balthazar Ebanga Engonga. Tugaruke kuri Balthazar, umugabo aba muri Guinée Equatoriale, muri Afrika yo hagati. Uyu Balthazar amavideo majana 4 byaravuzwe ko yayasohoye ari gusambana n'abagore. Ariko koko nivyo? Ubwo ntiba yarabeshewe? Kurikirana ino nkuru ntucikwe, komeza kuri subscribe wafyonze. Balthazar ni umwishwa wa president wa Guinée Equatoriale Théodore Obiang Nguema. Benshi baravuga ko Balthazar yoba ari politike bamukoreye, ariko nkako tugasanga atari byo vyabaye, yoba ari amahirwe. Dukomeze no nkuru. Balthazar ni umugabo afise abana 6 n'umugore umwe. Umugore wa Balthazar nawe amasanamu yiwe ari kugurishwa. Umugore wiwe akivyumva yaciye yikubita hasi, ariko ubu nanone yaravuye muri koma. Dusubire inyuma cyane ku nkuru ya Balthazar. Uyu Balthazar ni umugabo ngo yari afise igiti kinini muri Guinée Equatoriale, aho yatwara igipolisi c'iperereza. Murumva ko Balthazar atari umuntu yoroshe. Balthazar arakekwa cyane ko yobanyuruza umutungo w'igihugu, kuko nkuko yatwara ibiro bikuru vy'iperereza, faranga ngo yakoresha ayakuye muri ivyo bikorwa vyiwe. Aragirizwa cyane kwiba umutungo w'igihugu.
Balthazar Ebanga Engonga. Balthazar yaboneka nk'uzosimbura president Theodore Obiang Nguema. Theodore Obiang Nguema yatanguye gutwara kuva mu 1979. Murumva imyaka yaciye ko atari mike. Balthazar ubu yafungiwe. Balthazar Ebanga Engonga afungiwe muri Black Beach. Neza na neza ni muri Guinée Equatoriale nyene. Ubu abantu benshi bafise ikibazo ati mbega video za Balthazar zatanguye kumenyekana gute? Hari itariki 25 zo ku 10 2024 niho Balthazar Ebanga Engonga yafatwa yagirizwa ko yoba yiba umutungo w'igihugu. Nkako umwe mu basirikare cyangwa mu bapolisi bari baje kumusaka ahita abona amasede menshi. Ayo masede ayaravye abona ni abagore benshi bagiye bakora imibonano mpuzabitsina na Balthazar. Ubu rero hari itariki 28 z'ukwezi kwa-10. Video zatanguye gutradingira kuri Facebook aho abantu benshi bo muri Guinée Equatoriale batanguye kuzidownloadinga bazirungikirana kuri WhatsApp. Ivyo ni ibintu byari byumije byakomeje biba akajembegete ku gihugu ca Guinée Equatoriale. Urubuga rwa mbere rwabishize ko rwitwa Diallo Lombe, umumenyesha makuru wo muri Espagne. Byose byakomeje biba trends birakwiragira isi yose. Nuko Balthazar Ebanga Engonga abayicamamare ku isi. Umuhungu wa president Theodore Obiang Nguema akaba ari we vice president wiwe wo muri Guinée Equatoriale, nawe ku izina yitwa Theodorine Obiang Nguema. Yatanze itegeko ryo gukura ayo masanamu ku rubuga. Kuva ico gihe muri Guinée Equatoriale nta yandi masanamu yagiye aboneka ya Balthazar. Byahagaritswe burundu. Nyuma yaho Theodorine Obiang Nguema, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, akaba ari umwana wa president, yategetse igipolisi ca Guinée Equatoriale akibwira ko cotangaza buri mugore wese yaryamanye na Balthazar Ebanga Engonga ko botanguza dossier. Nuko umwe muri bo yaciye ashikiriza dossier yiwe atanguza urubanza avuga ko baryamanye kandi bitari bikwiye ko asohora amasanamu. Nkuko nababwiye kuva kare, gusohora amavideo amajana 4 biravuga ko yoba yari politique. Yari politique gute? Theodorine Obiang Nguema wewe ashaka kuboneka nk'umuntu ari icitegererezo muri Guinée Equatoriale kugira ngo ntihagire n'undi muntu amusubirira. Uwo ashaka kugira ashikire ubutegetsi bwa se kuko se ari mu gukukuruka. Theodorine Obiang Nguema, icegera c'umukuru w'igihugu muri Guinée Equatoriale, yakomeje avuga byinshi. Niwe yatumye aya mavideo majana 4 asohoka. Rero muri Guinée Equatoriale yaciye atanga itegeko ko imbuga zose kugeza ubu ntizizosubira gusohora aya masanamu kandi ko zokuragwa. Ivyo rero nivyo bamye bashaka ko biba kugira ngo ntihagire n'umuntu n'umwe azamenya amakuru ariko aba muri Guinée Equatoriale, kuko murumvise ko hari amakuru mabi, amakuru yo kunyuruza abantu, amakuru y'ubusuma, aho twavuga cyane mu kurya ruswa, abagore bafatwa ku nguvu. Ivyo nivyo bigenda bigaragara muri Guinée Equatoriale. Tugaruke cyane muri Guinée Equatoriale, umenye neza ko habera amabi menshi, aho twavuga na cyane ruswa n'ibindi n'abagore bagenda baryamana n'abakuru. Mumenye ko
na Theodorine Obiang Nguema yagirizwa cyane ico gikorwa. Si Balthazar gusa oya haba namba. Tugume tubandanye no nkuru yacu. Chonda subscribe, like na partage. Nkuko nakomeje kwibabwira na President Theodore Obiang Nguema nawe nyene yararengukijwe mu Bufaransa aho yagirizwa kurya ruswa. Ivyo ni ibikorwa bibi bikomeza bibandanya muri Guinée Equatoriale. Byose vyabaye uko muri Guinée Equatoriale ni igihugu kitarimwo abatavuga rumwe na leta, aho twovuga abantu bari contre n'igihugu. Muri Guinée Equatoriale nkuko muvyumvise, abahora batavuga rumwe na leta bose batawe muri yompi, nta numwe ashobora kugira ico avuze. Dukomeze n'inkuru yacu. Dukomeje tuvuga byinshi byo muri Guinée Equatoriale ntavyo twomara. Tubandanye n'inkuru. Ubu rero Vice President Theodorine Obiang Nguema yategetse abapolisi canke igipolisi ca Guinée Equatoriale gushira amakamera de surveillance muri buri bureau yose iri muri Guinée Equatoriale. Ubu rero ibiba vyose baba babibonye. Aho rero niho Balthazar Ebanga Engonga yagiye gufatirwa. Amenshi amasanamu yagiye aboneka ku mateleviziyo, ku makamera de surveillance, na makeyi yabonetse ku matelefone yiwe. Ubu rero Balthazar Engonga arindiye gucirirwa urubanza. Mukomeze muri subscribinga kuri Kiyago ca Boss TV kugira ngo tubazanire ayandi makuru ya Balthazar mu rukiko uko bimeze. Naho ubutaha turabashimiye.